abantu bakwaguhundarira mwene uku bakaza kuraba ukuntu ukora imitaka ukuntu ukora ibirato nta soni bigutera oya nta soni byontera isoni nibyese ndiko nkora ibishimwa n'abantu ntago ndiko nkora ibimaramaje abantu kuko bose birabashimisha abo maze gukorera nyine baragenda bavuga bati uyu muntu arabizi n'ibyo ukorera nkuriye akantu bagenda bagenda bakwishimira gukora neza canke benshi nibo baguma banzanira ahubwo abandi uyu muntu nyamara arashoboye canke akirino ngati nyamara uyu mutaka wanje wari wononeka ariko rabuko awukoze Yes, bakunze mu Media TV reka dusore tubaramutse tubipfuriza ibihe byiza twizere ko mu amahoro mumeze neza na twebwe turameze neza kuri mu Media TV. Rero nkuko bisanzwe aha turi mu gisagara ca Mabayi ni centre Mabayi ku mutumba wa Kabere niho twabonye ikintu tumana ko tutocigumizamo ko byo babyiza namwe bwo bakunzi ba Mabayi Media TV tukibashikirije. Yes, bakunze mu Media TV nkuko nabibabwiye tuko turagenda twegereza uriya muntu mubona hariya n'umuntu tushaka ko atwiganira akora ibintu by'igifundi ibintu bidakora uwo ari we wese kandi akoresha ubuhinga budasanzwe dushimire kuza kumumwegera kugira tuganire nawe atubwire ukuntu yamenye uwo mwuga atubwire ukuntu asanzwe aronka abakiriya ukuntu asanzwe yibeshejeho akoresheje umwuga wiwe. Amahoro mama. Amahoro. Meze neza? Yego ndashima. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Bakwitanga iki? Je banyitaniza Igimana Penina. Nzimana Penina usanzwe uvukaye? Je mbuka mu Muhungu muri commune Mabayi. Ko tukubona ngaha none kuri centre Mabayi usanzwe uba ngahanye kuri centre Mabayi cyane. Oyaye. Ubahe? Ku Mikoni muri Bukinanyana. Uba ku Mikoni muri Bukinanyana. None ko waje ngahi Mabayi waje gukora iki? Je naje kuba ndondera agatike kazonsubiza muhire ejo ndayiko noronka na mahera noriha ku rupapuro naje nje kurondera kube urupapuro rw'umwana rwaratakaye. Uwo mwana no ku kigo rupapuro tarondeye muri Bukinanyana nyene ko wavuze kuba ku Mikoni byagenze gute kugira uze kurondera hino Mabayi? Nanduwe ku Mikoni ariko uwo mwana yapukiye muri ino Imabayi. Niyo bari baramwandikishije. Ariko uwo mwana n'ubu turi kumwe uwo mwana yiga ubagiye mu mwaka w'8. Hehe yigahe? Bukinanyana. Bukinanyana nyene. Tukubona ngaha rero kuri centre ya Mabayi waje uva ku Mikoni nkuko bitubwiye ufise n'imitaka mbega imitaka ni yukoresha iki? Iyi mitaka ndiko ndayikorera abantu bayimpaye naje mfise ibikoresho kuba ubuheze nari ngaha barampiyo ntahana gukora bagumye bambwira ati wowe ujino uzoronka akazi hacambona menga ni birebire kugira ndonke itike izinzani none nsubira muhira. Usanzwe uri umufundi wo gukora imitaka? Niko kazi menyere niko kazi nkora niko kangaburira. Atelier yawe canke ikibanza ca usanzwe ukoreramwo kiri neza na neza hehe ku Mikoni canke handi hantu wo gukorera amajahe neza na neza? Ku Mikoni santere hajya muri parking y'imoto imbere y'umugabo bita Jamari. Ubu tuvuze Penina abanyamikoni baca bakumenya? Ego cyane. Nta kazina bagutazira kwirigara usanzwe ukora nk'umufundi? Garaje urabona ko naheza amenyo banyita Nzeru. Bakwita? Nzeru. Nzeru none bisigura Nzeru sikuba nta menyo mfise. None aho kwirigara rya usanzwe ukorera usanzwe ukora ibikini gukora imitaka gusa canke? Genda akora imitaka nkashona ibirato nkazunguruka ibirato nkongera n'ikirato nagitera ipine. Urazi gukata ipine urafise ibikoresho bikata amapine byose? Yego ndabifise. Byambere ngibi hano. Kinike dukoresha mu gukata ipine ndayifata nkayisogora ndayikata nkayishishura iri imbere n'inyuma zose. Yego. None iki bacita gute? Bakita isupani. Yo ni supani. Yo gukata amapine. Yego. None wewe kugira umenye uyu mwuga gukora imitaka gushishura ibabyo by'amapine ugakora ikirato wabyigishijwe nande? Je nakuze ndi impfuvye ariko ahantu nakuriye ntago byari binyoroheye. Byarashika ikirato kikancikana nkabuko ndagisona nkaca ndagisonesha urushinge. Ngiye ku mugabo Ibukinanyana niho nasanze nawe akakazari kakora. Ncasanga nyenguma ndamwitegereza ibyo akora nk'acyacyato nkagisona. Bageze bambati we kuri umudame ngwino twegera ushone. Uzusona ibi byamake make kugezaho nanje nteba ndakura buke cyato nkagicisha mu ikamba nyegeje nkacampa umufasha wanje akamfasha akansatiraho ncisha ikamba ariko ubu rero
jewe kubera ubu n'umutama je ndamusumbya gukora kuko rasiyo jewe nta muntu nza gusega umunyu kabiri. Usanzwe wubatse ariko n'ubu umugabo wawe ariho? Yego ariho. Ufise abana bangahe? Ubu mfise abana 4 uwa gatanu yarapfuye. Pole sana. None uwo mwana wavuze ko yavukiye hino mahora musanzwe muba hino n'umugabo wawe canke bari umwana warusanzwe warakuye hino? Naye namuvyariye hino muhira. Papa we ariho? Papa wiwe ari ariko ntago nzi yaherereye numva ngo ari mu Cibitoke. Wewe usanzwe ukora imitaka ugakurikirato. Umutaka nk'uyu wasambaguritse mwenuku ukorera ngahe? Nk'uyu kubana sanze ari umuvanderi nka jewe na ari umushonyi w'ibirato. Na umukoreye ku noti ya 2 ariko mu bisanzwe umutaka umuntu awukorera 2,5 bibaye n'ukuntu wapfuye canke 1,000 canke 5 canke 3. Ego nkaje nanje nje kugukoresha kino kiganiro ndaho nshenza ari umutaka uco nkora kurangaye bivaye n'ukuntu wapfuye nomenya icyo gihe ukuntu ndagukatura. Ego ikirato cabaye nabi cyane ubona ko cameze nabi ugikora amafaranga ngahe yanyu mubona ati ari munsi ya yasashobora gukora ni nkangahe? Ni 3 cyangwa 2,5. Kukizungurutsa naho umugozi? Kukizungurutsa twebwe iwacu twari tumenyereye ko bari 5. Aha imabaye uhamaze imisingana gute? Je nahakoreye kuwa 3 heze hamwe nejo. Uwa 3 heze nejo hari kuwa 3 nyene nuno musi wa 4. Ku misi umaze ngaha ahimabayi umaze kuronka ubona abantu barakwitabira baraza gukoresha imitaka ibirato ku bwinshi? Je ibirato nta byinshi nakoze hani nakoze imitaka kubera ibirato baba batazi ko ndabikora. Ni nk'umwe ngenda mfatiranya ati zana hano turi hano bakaca banzanira cyangwa umugabo yakorera ngaha akaca ati muhe nuwarabishona. Biratoro nta byinshi narose ariko imitaka n'ubuno maze nka 3 nkorera ino no banarosa abakiriya benshi. Ubwo ntibizoba bigutuma ushobora kwimuka ukava hari maze kubona ko bakiriya hino ari benshi ukaza kuba hino? Oya mbonye bikunda imoto ziriho canke imodoka noza mfata imodoka nta hari ko nkora nta. Cyangwa tukavugana n'uwo mu rugo nkaza nkamara nk'indwi no kwa 5 nkaca nta. None wewe kugira abantu bamenye ko usanzwe ukora imitaka babibwiwe niki? Babibwiwe nuko babona ndiko nkora umutaka nk'uko bataba ngo ngo n'abagore ngo burya ngo barashoboye ngo gukora umutaka. Tego ngwino murabe canke muzane wo ndabakorera murabe ko ndabakorera. Nagize ndabakorera rero umutaka ndawukora nk'uyu. Bica birabatangaza cyane. N'uyu mutaka ukuntu ukoze ugombye gukorwa nk'uko wari usanzwe ariko ifabrication nakoresheje. Akane utudutsinga n'watwishiriyemo kubera kuwa 3 heze naraje mu isoko ndayiranda ndabura ahantu iri isinga ziri nayinze gutaha muhira. None nk'uyu biraboneka ko ari warashwanyaguritse cyane nk'uwa ukoreye amafaranga ngahe? Uyu ni uri kuma n'uyu yose kubana sanze ari umuvandimwe nye dukora bimwe kandi mubanyakiriye nawarimo bose nayimukoreye ku 3,000. Yarasanzwe azi neza yuko usanzwe ukora imitaka? Yego yarabizi. Mari mwahuriye he? Nkishika ngaha kuwa 3 heze niwe yaje kubaza umugati bazo muvyeyi ukuntu yashitse ngaha cyama ndamubwira none uwo mugabo ko akubwiye nzingira gato kwakubwiye uko yari kashaka kugera ku kiti je nagiye imugwi barampagurukije ariko narakoze hace hazundi mu ntambarira ngo nukora uguhagurutse ugenda kwa musitanteri none naha mugomba mu mpagurutse tahani muhira ngo yango nukore nta nakimwe urondera ubufu bw'abana twebwe nta kibazo kije ivyo nsanzwe ndabizi kwinjira mu gifundi cy'abandi urabisaba ariko nasanzwe ufise abakiriya benshi sinabikubwira ngo kandi wicare ngo kandi utekanye ngo nta kibazo ngaha cyane icaruko mwese acaja kwicara hiwiwe nicaye hajya kwibuye hajya ari kwejo nacenegereye umutama akorera ngaha. Abantu bakwa guhundarira mwenuku bakaza kuraba ukuntu ukora imitaka ukuntu ukora ibirato nta soni bigutera? Oya nta soni byontera isoni nibyese ndiko nkora ibishimwa n'abantu ntago ndiko nkora ibimaramaje abantu kuko bose birabashimisha. Abo maze gukorera nyine baragenda bavuga bati uyu muntu arabizi n'ibyo kurera nkoreye akantu bagenda bagenda bakwishimira ko gukora neza canke benshi niwe baguma banzanira ahubwo abandi uyu muntu nyamara arashoboye canke akirino ngati nyamara uyu mutaka wanje wari wononeka ariko rabukwa ukoze. Yego ubu utegekanya kuzosubira ibukinanya na ryari? Dosubira ejo mpejeje ibyari byanzaye ko bambarengwe ejo niho nzoja kubiraba.
Bakunze mu Media TV ndabibutse ko uno munsi turi kwigenekerezo rya 21 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2023 urumva ko azosubira ejo bukinanyana igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2023 ariko ugerageje kuraba ukuntu wakiriwe n'abakiriya hino imabaye urabona ko ushobora kuzoza uragaruka canke wabonye ko atabakiriya benshi bahari byo by'urupapuro n'ibyahera ntushobora kuzogaruka uzogaruka Ego. Hariho abantu benshi bazi ko abapfasoni canke abakenyezi ibintu by'igifundi atavye mushoboye ni giki ushobora kubabwira mwe nabo bantu bibaza ko atakintu mushoboye cy'ubufundi abo bantu je icyo no babwira nta kazi katagira ico kamaze akazi kabi n'akazi k'uburozi ariko akazi kaguhirasi ukararuriye je nibaza ko twese twobyijukira tugakora ibyo dushoboye gukora byose ego abakenyezi nabo ushobora kubabwira iki abakenyezi bakura bakavuga ati yo ujya mu mama bakabakumva amasoni bakumva sinzi ukuntu bakwiyumva ushobora kubabwira iki babwira gukora umwuga urabona ko wewe watubwiye ko rasuyironka niki ushobora kubabwira cyo bafasha nabone gutuma baja kwiga umwuga nabi byisoni bo biheba bakiga gukora ico bashoboye bagakora umwuga cyangwa ari ubishoboye akaza kanyegera nkamwereka ukuntu nawe akwiye kubaho kuko jewe nta kindi kintu kintunze hanini sindima mbere bavuga ko ndi umunebwe je kandi murazi muri commune Mabayi yuko nta munebwe ahari je nakuriwe muri Mabayi ndi umuntu akora ariko ubu aho ndi bo bavuga ati yo bari umunebwe kandi je nta muntu nza gusega kandi ni gake ntararandiye ndarya ibyo nshoboye mbega nk'ubu hoca haza ba mama benshi canke inkumi mbere wanashaka n'abagabo ati tugende kujya mu mama twigishe urabona ko bigisha atangorana ego nta kibazo bo basaba iki cyo no basaba gatererano nyine ko kugira ngo nanje kugira bamenye urumva ni nko kwigisha none umwana umwigishije canke umutayeri yigishije umuntu aragira ikintu agizene agasabuna mu ego wewe usaba nka gatererano kangana gute agasabuna kangana gute atari banga jewe je nta byinshi ndibaza ndamwase nka gasabune ka 200 bibaye n'ukuntu yamenye cyane n'ukuntu abona akazi cyaye ka 15 nibisanzwe ego gatererano yo gatanga imbere canke gatanga ruko yamaze kumenya urabanza ugatanga icupa ry'amakeya hama mu nyuma yabona kakaza gashoboye cyangwa muhejeje nye nawe ukabona ko nyene bya bintu bamwigishije yabimenye hama akaguha bya bintu mwavuganye hariho abashobora kuba bakora kurikirana Mabayi Media TV bagashima iki kiganiro dukoranye muga bakipfuza kukubona bakipfuza ati mbega umuntu twabona na gute nanje tuzomuje isoko adukorera imitaka yo gutora gutara ga telefone akanimero ka telefone wowe ugira je nta telefone mfise nundi wo kurondera yo kuronka gute byoroshe je no muha inomero z'umuntu twegeranya kandondera uzifise wacu zivuga ngahanye kuri Mabayi Media TV kandaziraba Bakunze mu Media TV nta telefone afise ariko arafise umubanyi yobaba hafi yiwe wowe ufise umutaka wapfuye wowe ufise ibirato ubona ko gira byaraheze mugabo uyu numuhinga mu gusubiramo ibirato numuhinga mu gusubiramo imitaka yashwanyaguritse nkuko mubibona ngaha murabona imitaka ishaje cyane ariko arayihindura ikaba mishasha akoresheje ubuhinga bwiwe Imana yamuhaye mu bwenge bwiwe wewe rero ufise izo ngorane zo kuba ufise imitaka yapfuye urashobora kumwegera ukamuronda aka kanimero agira tushikirize yitwa Penina ariko iyi nimero agira duhe niyo umubanyi wiwe utelefone umubanyi ukamubwira uti nkeneye Penina ubwo nyene mu minota 2 abamugushikirije tubura ko kanimero mama 61 94 60 16 mwene iyi telefone yitwa Theogene uwo yoronda mo cyangwa umubwira ko arondera Nizigimana Penina ariwe Mama Lydia batazira gute batazira nzeru okay mwatubwiye ko mufise umuryango kandi mwatubwiye ko umufasha wanyu akuze muri uyu mwanya arakuze batari banga ku munsi wewe ushobora gutahana amafaranga angana gute ku munsi twebwe aho nkoreye ibukinanya nta mahera hari
ndose nk'ibihumbi 4 je mba mbona ko mwenga nakoreye amahera menshi cyangwa nkwijije ibihumbi 5 cyamura ko narose amahera menshi kuko aho nafashe akadeni ndaza kwishura bakaca bampa utundi tuntu nza kurya kandi mbona yuko ubuzima bwa buri ko bugenda neza yego hama iyo uri kuragenda iminsi yose ufashe urugendo ugenda witwajije ibikoresho byo gukora imitaga aho ugeze nkuko twakusanze ngaha ukicara ugakora cyane yani kuvuga itenare nkoresha iyi yarayimpebe bafise wewe ipesi niyo ngendana iminsi yose aho ngiye urugwembe nago ariyo supani nabyo nibyo wanje kuko ndafise n'izindi supani zibise zidakora binivyo aho ngenda hose kutabaye kwibagira cyaye abari nk'umunsi w'isabato mba ndabifise hari baradukurikirana hariya kuri Mabayi Media TV wabasaba iki je no basaba yuko bo ikintu hanini ndabura amapine nkabura na kore byo byose birangora kubironka kandi nikamba murazi ko yazinze je ibyo nibyo nshoboye kuba no saba bakampa nkakoresha uburyo nibwo rero ncambura bwo kujyanda biguri ko rirazimbye nta nubwo iboneka hano hamwe noronka nk'umutahe w'ibihumbi 200 ndazi uko no kwiteza imbere gusumbya uko no bandi kandi benshi boza bandaba bagatangara yego bakunze Mabayi Media TV raba musiki kiganiro kabutaragira sabone cyangwa subscribe uracubikora urabona aho handitse sabone cyangwa subscribe icukorako ucubona haraga kengeri nako nucugakorako umaze kugakorako ucubona handitse tote canke all naho nucuhakora kugira uzokwamishikirwa n'ibiganiro byacu twamadushikiza kuri Mabayi Media TV byoroshe harabo bufise hoterakam hari ababibona mbere bamwe bagatwenga bakabona ko nta kintu menga no bandi ko nkora hari nawo bimara amaza ndafise mwene wacu ari mu kibitoki we yarabibonye ibyo nkora mbere yaraturisararira ujengo ndiyo mbonye abantu bari kwakora ibintu nk'ibyo baragowe nace ndamwishura ati mbega ubona no banibye ibi bingana nuko noza kwibasa je birantunza ariko ntibikubabaze cyangwa ngurire twese twaciye duturika turarira ariko rero icyo notanga kwimpanuro nuko mbona yuko ibi bintu ku muntu ari umuntu adasuma ndazi ko usanga yateye imbere afise ikintu akora kuko uwo mwana urumva ko ateye imbere buke Imana imufashije ndazi yuko nejo bundi yoba yagiye nko mu mwaka w'9 kandi nije ndamwigisha uravye na mikoro mfise ni makeya cyane yego reka tugushimire cyane kuri umwanya ushoboye kuturonsa twaguhagaritse ku kazi waruriko utubabarire kandi ariko tunagukengurukiye cyane kuri aka kanya turonkeje kujya dushoboye kuganira nawe ushobora kugira icyo tugiye kuri Mabayi Media TV turagukengurukiye cyane ego nanyu murakoze kuza kunganiriza na mwebwe mudukurikirana reka tubanaye tubashimira twizere ko namwe mubanda mudukurikirana kandi ariko kandi nkuko nabivuze murabe muziki kiganiro ukabutaragira sabone cha subscribe uracubikora kugira uzo kwamushikirwa n'ibiganiro byacu twamadushikiriza murakoze cyane naho butaha